النصاحة تبسابة كذكريكسا النصاحة tubasaba kuzikurikiza impanuro tugira tubahe n'ingirakamaro kuri twese impanuro tugira tubahe n'ingirakamaro. Farumani yitwa Al-Fudayl ibn Iyad yakugira impuhwe z'Imana atubwira ati burya ukwicisha bugufi ni kwa kuntu ubona umuntu yemera akajya mu bandi akangana n'abandi akayaga n'abandi yabona ukuri akagukurikiza akakubahiriza ntaheze ngo abone ko we ahambaye kurusha abandi yisunze ibyo afite cyangwa icyari cyangwa amamuko. Uyo rero yoba yisunga amamuko n'icyari n'ibyo afite kugira ngo asuzugure abandi abone ko abasumba bishime ko uranzwe n'icyo nta n'akantide k'ingeso yo kwicisha bugufi kaba kamuranga. Intumwa yacu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam itubwira iti inna Allaha awha ilayka, mu by'ukuri Imana Allah yarampishura imbwira iti an tawada'u, bwira bemera Mana abasirimu ubabwira uti nimwicishe bugufi hatta la yafkhara ahadun ala ahad, mwicishe bugufi naho atanumwe muri mwebwe azokwishima ku wundi, wala yabghi ahadun ala ahad, nugushika naho atanumwe muri mwebwe azorenganya uwundi yisunze icari. Ingendanye Abu Hurairah radiyallahu anhu atubwira ati igihe kimwe intumwa yacu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yavuze iti ma zada Allahu abdan bi'afwin illa izza, nta gihe na kimwe birashika umuntu ababarira agatezura ntiyihore kiretse yuko Imana indishi muha nukumudugiriza icyubahiro mu bantu. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، nta numwe mu biremwa birashika yicisha bugufi akubahiriza ukuri ku bw'Imana akubaha abantu ku bw'Imana kiretse ko icyo gituma Imana imuduza icyubahiro mu bantu. Ku Muislamu rero ni ngombwa ko yicisha bugufi. Ukwicisha bugufi kuzwa n'ibintu bibiri: akicisha bugufi ku bantu mu kutabishima, mu kubahiza umwe wese ku rugero rwiwe, mu kubiba urukundo hagati yabo, mu kubaha umukuru kuri we, mu kubaha n'umutonya kuri we akamwumvira impuhwe, akanubaha n'abamenyi. Umwe wese mu biremwa akamuha icyubahiro cyiwe yagenewe n'Imana Allahu jalla jalla. Icyo ni gishambere kigize ukwicisha bugufi ku biremwa. Niyo siguro Imana Allah itubwira muri surati al-Hijr aya 88 iti wakhfid janahaka lilmu'minin, aho Imana ikubwiriza intumwa yayo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibwira iti uricisha bugufi, uricisha bugufi, uyegereza abantu cyane cyane abemera Mana nibakugana uricisha bugufi nkamwe ngo bamungana naho intumwa. Ntiyagira uzoreka kumvira ngo nuko ari nyarucari n'uyo nyene uricisha bugufi kuri we. Ikindi kigira kabiri nuko bikenewe ko Muislamu yicisha bugufi ku Mana Allah mu kubahiriza amabwirizwa y'Imana, agakurikira ukuri gutegetswe n'Imana Allah adashize imbere ibyifuzo byiwe, naho kwa kuri koza guciye kubiri n'ibyo yifuza, aho birasabwa ko yubahiriza kwa kuri mu kwicisha bugufi ku Mana Allah jalla n'imyaka irakujanye niwe
wirabe ukomerewe n'imyaka irakujanye gira vuba wemera Imana imirudenge hataragera ko bita birakurenge niwumve isoni kubamira ibigirwamana bitigera bivuga amasaha amasaha amasaha